Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure ryacu nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru tuza kugaruka ko yariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Murano makuru turaza kugaruka ku basigwa habo muhisi wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi muhisi Petero Nkurunziza, ivyo bariko barakoregwa n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'ivyo biriko birashikira umuhungu mukuru wo muri uyu muryango Keri Nkurunziza. Na makuru menshi tuza kugaruka ko kubiriko biraba akaba ari amakuru twagiye duherezwa na bamwe mu begereye uyu muryango ndetse banavuga yuko vyinshi mu vyo uyu muryango wagenda uronka mu matungo yawo leta yoba ishaka kubibanyaga, ariko ibi bikaba ubu vyinyegeje inyuma cane. Akaba ari umwe mu bakomeye tuza kugaruka ko murano makuru mu buryo burambuye, nako kandi turaza kubabwira imyidogo iriko iravugwa cane abapolisi hirya no hino mu gihugu, aho bamwe bavuga ko igice kimwe co mu gipolisi arico coba cararonkejwe ibikoresho vy'akazi harimwo n'impuzu nshasha, ikindi naco ntikironswe ivyo bikoresho. Ngo bimwe mu vyitwararitswe mu kuronsa abapolisi ivyo bikoresho bishasha be n'impuzu nshasha ngo harimwo imyitwarire yabo mu kazi. Bamwe bavuga ko ivyo vyoba bitumvikana ingene bikorwa, bakavuga yuko niba koko ari vyo vyoba vyaragendewe ko abafise inyifato mbi bo kwirukanwa mu kazi, ariko bose bagatunganizwa nk'abandi bose bagahabwa ibikoresho bigezweko nk'uko babivuga. Tuza kubigaruka ko mu makuru yacu mu buryo burambuye. Ni nako kandi murano makuru tuza kubabwira ivyabaye imbere y'abakenguzamateka, amasaha indwi imbere y'abakenguzamateka bazwi bitagenda mu butungane bw'u Burundi. Ivyo bikaba biri mu vyaraye bishikiye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona, umwe mu bashikiranganje vy'ukuri benshi bavuga ko ataco bamaze mu Burundi. Akarorero kamwe gusa yabajijwe ko hari ingingo n'imwe arafata yo guhana abaprokireri bapfungira abantu ubusa ku bintu bitakiri ivyaha vyo gupfunga abantu. Aha ni nko gupfunga abantu kubera ideni. Muribuka ko hari n'umukenyezi aherutse kwitaba Imana apfungiwe ideni. Domina yishuye ko ata n'umwe arahana ngo aracari mu vyo guhanura. Igihe cose benshi bakavuga ko igihe cose Christian Butoya azoba agipfunzwe ngo yarisha ababikira mu Kamenge mu mwaka wa 2014 bizogoma bigoye kwemera ko Burundi bufise umushikiranganje ajejwe ubutungane. Niko hariho ibibazo kugeza ubu bitabazwa. Akaroro kamwe gusa benshi bakibaza kubera iki atamanza ziriho zerekeye abanyuruzwa n'ipereza rya gisirikare, Imbonerakure na SNL mu nyuma ntibigere basubira kuboneka. Kubera iki atamatohoza basigeze akorwa ku rutonde rw'amazina yarungikiwe Perezida Varisito Ndayishimiye muri Myandagaro umwaka wa 2022 ruriko abantu 80 banyurujwe mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ariko naho biri gutya benshi bariko barakeza cane umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ku gikorwa ariko arakora be n'urwego atwara. Muri no minsi inama nkenguzamateka iriko irabaza abashikiranganje bazo vy'inkoramutima bihanze Uburundi kuja mu nama nkenguzamateka ntibikiri kujandajanda nk'uko vyahora. Ingendo ya Emmanuel Sinzohagera yatumye mu mpera kandi y'umwaka wa 2023 na Daniel Geras Ndabirabe arongoye inama nshingamateka atangura kumwigana mu nama nshingamateka. Iyo umuntu akoze neza ni vyiza kumutera intege akamenya ko tubishima. Mukuru w'inama nkenguzamateka komeza gutyo turabishima. Vyinshi rero mu biriko birabazwa uyu mushikiranganje w'ubutungane harimo abapfungirwa ubusa, abapfungirwa amadeni ndetse n'ibindi vyaha vyoroheje gusa babandi bakora ivyaha bikomeye cane ntibagire ico babazwa. Muri ano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi biriko birakorerwa umuryango wasizwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Tubabwire ibiriko birashikira umuhungu we mukuru Keri Nkurunziza ari nawe kuri ubu ariko araraba vyinshi mu vyo umuryango wahora uronkamwo inyungu.
turaza kubabwira ko ivy'iterabwoba bariko barakorerwa n'ibindi bitandukanye. Wowe fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV nkwaye ikaze mwidonido yano makuru. Imbere yuko tubageza ko ivy'iyi nkuru ya Keri Nkurunziza, ni vyiza ko mubanza gutahura amajambo amwamwe agoye. Samuragwa akaba ari umwe mu bana baba basigwa n'umuhisi, uwo nawe akaba ari we yitaho ivy'umuryango, akitaho abasigaye na cane cane agafasha mu itunganywa ry'ivyo se yasize. Imana ngishimwe kuko aracafise nyina aciye ubwenge, yitonda kandi asenga, ivyo bikaba vyorosha akazi yakoze kugira ngo akazi yokoze kugira agere ikirenge mu case. Impanuro z'uwo muvyeyi rero zamubereye ingirakamaro, zimubuza no gukora amakosa menshi cyane. Benshi barazi ingene umukino wa politike ugenda, iyo umwe avuyemwo benshi baba bifuza ko n'ivyo vyose babitwara bakabinyaga umuryango wiwe. Benshi baramubonye cyane igihe Burundi bwahimbaza imyaka 59, eka mbere akaba yaranaronse agashimwe yahawe na Samuragwa wundi kubwo kwitwara neza. Amafoto amaze gucana ko ngo ntivyashimishije ubutegetsi bwaneshimye bivanye n'ivyo benshi bayavuze ko. Benshi rero bakavuga ko aya majambo vyagiye gukomera cyane kuva kuri Angelina Ndayishimiye, aho yabwiye umugabo wiwe Vice Ndayishimiye ko ariko arasasira indava uzomukura ku butegetsi. Gaya n'amajambo yibwiriwe n'umutambukanyi wiwe, ahamwibuka kandi yuko ataco atakoze kugira ngo atoteze mama buntu, ariko ngo uyu bwenge buva ku Mana buramutunga, abandanya yicisha bugufi inyenda muvano na ndyogo. Rero ngo yagiye kuba umwe mu matunga y'umuhisi Nkurunziza banyuruje. Aha rero niho Keri Nkurunziza yegereye zimwe mu ndongozi azisaba ko bo basubiza ayo matungo yari hanze, nabo baranana, ariko ibi vyose Denise yaguma ahanura umwana kubireka. Denise Nkurunziza nk'umwe mu bakenyezi baciye ubwenge kandi azi vyinshi cyane bibera muri politike y'u Burundi ndetse n'umugambwe CNDD-FDD, gusa we akaba yaratangaje ko n'ubundi atabarizwa muri uyu muryango. Yagumye ahanura umwana we kureka gukurikirana ivy'amatungo yose se wiwe yasize akabireka. Niko gutangura rero nibwo rero havuye gutangura ivyo kumutera ubwoba, maze banamurungika kwiga ku nguvu. Keri Nkurunziza akaba yarabonetse kenshi ari kumwe na Colonel Desire Uwamahoro, akaba mugenzi wiwe wa hafi. Ibi navyo ntivyamwereye kuko uyu Desire Uwamahoro afatwa nk'uwegereye ubutegetsi bwa kera. Agatotezo kariko karakorerwa uyu muryango wa usigwa na Nkurunziza, bamwe bakanavuga yuko hari vyinshi mu matungo n'ubundi yagiye arasigwa na Petero Nkurunziza baba bari bifuza kunyagwa, bikaba vyaratanguye cyane cyane ku mitahe Petero Nkurunziza yarafise mu mashirahamwe agiye atandukanye. Aha rero akaba ariho bamwe mu bategetsi bariho kuri ubu bipfuza ko iyi mitahe yose ya Petero Nkurunziza boyinyagwa, bamwe bakayigabura mu mirwi. Aha niho havuye wa murwi uterekwa ivyo Perezida Vice Ndayishimiye akora, wa murwi witwa ko uri mu iragi rya Nkurunziza. Akaba ariho benshi bahagurukiye kugwanira uyu muryango, benshi bamwe bashaka gushira hasi bitwaje amabanga bafise kuri ubu muri leta ihagarariwe mu gihugu kirongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Benshi bakavuga yuko hari n'ivyavuzwe yuko mama buntu yoba ariko araterwa ubwoba kubw'amakuru yagiye arashikira umwe mu bamenyesha amakuru bahunze igihugu bakorera mu buhungiro kuri ubu, bivugwa yuko ngo yoba yarabahaye amakuru. Gusa amatohoza yarakozwe, ivyo vyose ntivyamufata. Mu nyuma bamwe bakanavuga ko ubu butegetsi buriho kuri ubu bwoba buriko burashaka ibindi bumwagiriza, nk'uko biriko biragenda ku bandi bagiye baragwana muri CNDD-FDD. Perezida Varisito Ndayishimiye ngo yoba afise umukenyero w'uko ariko arigizayo buri umwe wese yoba azi
yoba azi ingene politike y'u Burundi ipanzwe, buri umwe wese afise aho yegereye na systeme cane, ndetse na buri umwe wese afise aho ahura na vya bihangange bikomeye cane mu muryango CNDD FDD bigenda bifata ingingo zitandukanye zo muri uyu mugambwe. Aha rero aya niyo twaba tubabwiye kubirabana na yariko aravugwa kwa Keri Nkurunziza be n'umuryango wasizwe n'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi. Nimwe kandi nkuko nababwiye tugiye kubagezako amakuru arabana n'ibiriko biravugwa mu gipolisi, aho hari imyidogo y'abapolisi bababaye. Aba akaba ari abapolisi bababaye kubera ikumirwa ryibonekezwa mu itanga ngo ry'ibikoresho vy'akazi. Aha ni mwitangwa ry'impuzu, ibirato n'inkofero ririko riraba mu gihe abapolisi bari bamaze igihe kinini bataronswa igikoresho na kimwe. Kubwo amakuru atangwa n'abajejwe umutekano, igipolisi c'u Burundi ngo kiriko kiratanga ibikoresho vy'akazi mu makomisariya yose y'igihugu. Aha rero niho benshi bariko baratangara, uku akaba ariko bamwe mu bapolisi bataronswa ivyo bikoresho. Ku bwabo ababakurira ngo babwira ko ivyo badashobora kuronka bose ivyo bikoresho kuko amakomisariya yaronse igice c'ibikoresho vyari bikenewe. Mu kugabura ivyo bikoresho ngo ivyisungwa vyarashizweho na cane cane haherewe ku ndero y'abapolisi, ngo abatagira indero canke abaronse ibihano vyinshi ntibari ku ntonde z'abahabwa ivyo bikoresho. Ni mu gihe abapolisi bari mu gashavu babona ko vyafatiwe ko bitagira ishingiro, bavuga ko badatahura impamvu badahabwa ivyo bikoresho mu gihe bari bamaze imyaka 3 batabironswa. Aba rero basigura ariko ko ivyo bikoresho bigizwe n'ibirato, impuzu hamwe n'inkofero bitangwa ariko ko aribo babiriha ku mishahara yabo. Bamwe bibaza uko bazohora batonda ku mirimo bambaye imyambaro itandukanye, bamwe bakiyamiriza ico bita akarenganyo katagira izina mwitangwa ry'ivyo bikoresho vy'akazi. Zimwe mu ntwazangabo kandi nazo zagize ico zitangaza zigasigura ko aheruka gutangwa ivyo bikoresho haraheze imyaka iri hagati y'ibiri n'itatu, mu bihe bisanzwe hatangwa imyambaro 2 canke 3 ku mwaka no ku mupolisi. Izo ntwazangabo zikavuga ko bitumvikana guha ibikoresho igice c'abakozi mu gihe bategerezwa guhurira ku kazi kamwe. Bakongera ko kandi ivyo vyahora bikunda kwibonekeza igihe umuyobozi mukuru w'igipolisi yari Alain Guillaume Bunyoni, uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere aciriwe gupfunga ubuzima bwe bwose kuva muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023. Bagasigura ko ico gihe abapolisi kubera guterwa isoni n'impuzu zatabutse canke zasoretse baja kuzihinduza irangi mu bigenga mu gisagara ca Bujumbura. Izo ntwazangabo zikaba zisaba abategetsi bo hejuru gutanga umuco kuri ico kibazo. Ni mu gihe umuvugizi w'igipolisi nawe ataragira ico atangaza kuri iki kibazo kiriko kiravugwa mu rwego avugira. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenza niba kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV man bahezagire.